intambara zirahari, ariko kuko turi hano hari uruhome rudukingira, hari uruhome rudukingira, hari ijambo yavuze, hari ibikorwa yavuze. Turi hagati mu burinzi bwayo, turi hagati mu bwugamo bwayo, turi hagati mu bwihisho bwayo. Birashoboka ko kwibagira amajambo y'Imana wagiye urumviriza hano, ariko igihe uyu munsi rya mbere wumvirije muri burakeye ntushobora kubyibagira. Birashoboka ko ushobora kwibagira byinshi, ariko umuntu wawe yagushwanya yaguhoye ubusa ntumwibagira. Haleluya. Birashoboka ko waraye wize, birashoboka ko waraye upanze akazi uza gukora uyu munsi, ariko ivyo vyose uhoraho atabigiyemo, ivyo vyose uhoraho atabibayemo, ivyo vyose igihome kigukingira kitagushiriyeho protection, ivyo vyose ubwigobeko bw'Uwiteka butakugumisha, ivyo vyose amababa y'Uwiteka atagukingiye, birangira bisenyutse. Kubera igihe wakingiwe, igihe wabwirwa rino jambo, igihe bwaca ugahagarara, hari ivyari vyatezwe, hari ivyari vyateguwe, hari ivyari vyashinzwe kugira ngo bikugirire nabi. Kandi ivyo honye ntivyashinzwe ngo bigirire nabi abantu, vyashinzwe ngo bigirire nabi umuntu. Ikintu gishinga ngo kigirire nabi umuntu ntigishinga ngo kigirire nabi abantu. Niyo mpamvu kigirira nabi utakimenye, uwakimenya akagisimbuka. Cica utagitahuye, uwagitahuye akakirengana. Kigirira nabi utakimenye, ariko uwakimenye we akagikwepa. Inzoka iyo yateze igatega wayibonye ntacikugira. Niyo mpamvu Salomo yanditse neza mu Migani 1:17 ngo kuko umutego utegeka ubusa n'ikiguruka cyose cyawubonye. Haleluya. Erega namwe nubwo umenga ntimwayibonye ariko mwawubonye, nubwo umenga ntuhari ariko urahari, nubwo umenga ntiwumvikana ariko urumvikana. Uzi ko ushobora kuja ku kazi bakagutwara amarishe wari gutwara, uzi ko ashobora kukunyanganya akazi. Reka nkubwire kintu, nivuga ngo wari kurakora kano kazi, hakaza uyundi bakuzaniye kandi wakora ugaheza kandi ukora kandi, hagaca haza uyundi agahita akagutwara, wowe ukaca utangura. Reka mbabwire, ari umuntu yambabaje ntibiramucika, ariko ndamwingingira kubw'imbabazi z'Imana Imana imugereho. Umuntu yaje hano arushe akubititse agwaye bagira bamwice, turamusengera n'umwungeri, turamusengera kuva n'iyi podium itaruha. Imana iramugirira neza, iramusubiza akazi kari bamuhagaritse. Noneho acashira kuri stati ikiduga kinini, bijya bikamyo bica no hanze za Tanzania. Ambwira nti kuva niwe ushikiriwe isi wanje, sinakubwiye ivy'abandi, ngiye ko ari we ushikiriwe. Noneho hatari iminsi iheze baca banza kumukubita pasiteri Shasha. Bamukubise pasiteri Shasha, nyuma bacamushira kuri rendezvous yo kuja gutora iyo kamyo hanze. Noneho abayobozi bamufashe baramutera, baramubwira tera intambo ukuze, ngwino tugusengere. Imana irabibona icyo yavuze. Bavandimwe muri hano, Imana iragupangira imigambi igaca ikomerera kuyibera amaso. Imana iragusezeranya isezerano igaca ikubwira kuribera amaso. Iyo utaribera amaso abadayimoni bararigutwara, kandi Imana yari yararikubwiye. Kubera iki? Kuvuga kw'Imana kuravuga, kandi ukuboko kw'Imana kuratanga, ariko kugira ngo bigushikire bigusaba ko nawe ugorora ukuboko kugira ngo wakire. Iyo umuntu akuramukije udashatse kumuramutsa uranga kugorora ukuboko kw'iwawe, ariko iyo akuramukije ukamuramutsa nawe uba umuhaye yambo ni yambo. N'Imana rero iratanga, wakwanga kubitora ikabitora ikabisubiza inyuma, cyangwa ikarekura bikagwa hasi, kuko nta kibazo ifise. N'Imana igwisha imvura ku babi n'abeza. Namubwiye nti basi ndakwinginze, bwira ahantu uba je basi nzogusange muhira ndagusengera, kuko ndumva ko bamutwaye umugisha wawutwara. Nakuze ari umushoferi,
reka mbabwire abarongozi banyu mu muzika naka ndetse na mwebwe muratondeka urutonde ati ruze gukwereka kuno na kuno na kuno, ariko ndinginga Imana uko wabitondetse uze kubibonamo umusaruro utari wibaza kuwuvamo, uze kubibonamo igitangaza utari wibaza ko ubikuramo, ugire igikundiro gishasha n'ubwiza bushasha ku buryo n'abakiriya bari baragutaye bakugarukanira, n'utakuziye basa kurungikire marshe akubwira ati uyu unye akora neza, agutape neza, akuvuge neza, akuganirira bagenzi biwe neza. Hari igihe umuntu ataguha ibintu ariko akagukonekita ku bazoguha ibintu, hari igihe umuntu atakugurira umuryango ariko akagukonekita kukugurira umuryango, hari igihe umuntu atakuvomera amazi ariko akaguhereza ibombo. Haleluya. Urashobora kwiga wagera imbere y'ikibazo interrogation zikagenda, ibyo wize bikagenda. Urashobora gukora ukaronka mashe nziza ariko wayironka ugahita urwara. Kubera iki? Hari isi y'umwiza itegura, hari isi y'umwiza itega, hari isi y'umwiza ipanga. Hari n'umuntu ashobora kuza kukwigenza ko mu majambo, ariko kuko wumvise ijambo ngo nagize ubuhungiro uhoraho, akavuga amajambo ukihorera, akavuga amajambo ukihorera, akavuga amajambo ukihorera, umutima wawe ukaguma umwishyura usibipungurize mwema. Nagize ubuhungiro uhoraho, ndi mu mababa yiwe, ndi mu bwisho bwiwe, ndi mu bwigobeko bwiwe, simfite ubwoba bw'igitikiza, kuko igitikiza uhoraho yanyubakiye impome zinkingira, yampomakiye inzitiro zinkingira, mpagaze mu mwanya mwiza wo hagati, ndi mu busabane n'Imana. Niyo mpamvu ariyo nagiye kurondera imbere yuko nja kurondera, kandi sinzi ko mukumvise. Niyo mpamvu ariyo nagiye kurondera mbere yuko nja kurondera, niyo mpamvu ariyo nagiye gusenga mbere yuko nja kugira gute, nja gukora. Niyo mpamvu ariyo naje kumviriza amagambo meza y'ubuzima yayo, amajambo ahumuriza, amajambo atabara, amajambo abohora, amajambo asubiza intege ariko anakora ibitangaza. Sayasubiza intege gusa, nayakora n'ibitangaza. Iyo uri kuravuga niyo wicaye hano umenga nta biriko birakoreka, ariko muri jumere z'ijuru irikira jumere ikavuga ngo uyu muntu yazindutse hano kubera iki, niyihe mpamvu? Yimitse jewe. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo uhoraho we, izuba riraserutse ariko ntirirenge utantabaye, riraserutse ariko ntirirenge utantabaye. Gutabara kw'Imana biravuze iki? Guseruka kw'izuba biravuze iki? Kurenga biravuze iki? Hari igihe umuco ukurasira, kurenga kw'izuba biravuze ngo ni ukuruhuka, ariko uvuze ngo Uwiteka nze kuruhukana amashimwe ku mugoroba, nze kuruhukana insinzi ku mugoroba, nze kuruhuka hari ico waremye, nze kuruhuka hari umuzingo watembagaje, nze kuruhuka unegurira imitego. Ukuri serutse riserukane no gushingura ivyashinzwe, riserukane no kundinda kwihenda. Aho nza kuba ndi mu kazi undinde amamanka, undinde gutakaza, undinde kwibwa, undinde kujugunya. Kandi uyu munsi nyene kuko nimitse wewe, negurira ameza mu maso banje, negurira imeza y'amafunguro mu maso banje. Ejo naririwe ubusa ariko uyu munsi nzindutse imbere yawe. Haleluya. Zindutse imbere yawe, je imbere yawe, je kugusenga, nimitse wewe. Niyo mpamvu hashobora kuba hariho umuntu atakwiyumvira, ariko uyu munsi nyine ukumva yagutelefone kuri telefone ati naraye ndabura amahoro ku bwawe. Ntabwo yaraye arabura amahoro ku bwawe, ahubwo iri sengesho wazindutse gukora hano, ukwinginga wazindutse gukora hano, kumvishe wewe ariko bikora ku mutima we, Imana irakuzanira. Uyu munsi amatelefone yahagaze yitabwe, amatelefone atahora yitabwa yitabwe. Iyo ufite iyerekwa rinini uhabwa byinshi kandi umenya byinshi. Iyo ufite iyerekwa rinini utahura byinshi kandi ushobozwa byinshi. Kandi reka mubwire, hano nta n'umwe mbona yazaranye na n'umwana wiwe cyangwa n'umugabo wiwe, sinzi ko harabahari, ariko ndabona umwe wese yaje ku giti ciwe. Igihe rero waje ku giti ciwawe, Imana irakubona ikabona n'abawe, Imana iragutabara igatabara n'abawe.
ubabaye ibinkovu, iyo ubabaye Imana iraribwa, iyo ubabaye Imana iricuza, iyo ubabaye Imana irababara, iyo ubabaye Imana iravuga ngo kubera ko umwana wanje ababaye, igaca ibatabara kugira ngo ntibikunde kwigira agasema. Ifashe wewe urubura bwayo. Birambwira ngo guhera uyu munsi ndakuvyaye urubura bwanje. Imana ica yanga kubabara. Kubera iki? Iyo wewe ubabaye, we n'Imana muri sere, muri kore, ni imyanya ni hano. Iyo rero wewe ubabaye, hano haba hasa n'ahasa hacitsemo kabiri. Igihe rero umutima wawe ubabaye, Imana wewe ubwa mbere ubabaye, nayo Imana icikomereka. Wewe urababara, Imana igakomereka. Urababara, Imana ikava amaraso. Rero avuga ngo guteje n'icubahiro canje mva amaraso, kandi vyose arije bitegeka. Ikikurindika kurindira n'abawe, ikigutabarika gutabarira n'abawe. Burya ubabaye, umugore wawe agize ikibazo urababara. Kubera iki? Bikugaruka ko niwe uja kumuvuza, niwe uja kumuriha. Ariko Imana ikivuga ngo nawe ndamurinze. Mu gishingo cy'uko wari kubabara igacimuha umunezero, kudandaza kunguka, kudandaza agatera imbere. Satani yaragiye kuzibira, Imana igaca yitambika imbere. Ibotiki yari yarabuze abakiriya, Imana igaca irungika marayika ku muryango, igaca ijira bakatisha ibwa ngo ngwino ngwino ngwino. Niyo mpamvu ninginga abadandaza, pemporte ibyo udandaza ibyo ari byo byose, Imana iguterekere marayika ku muryango wawe udandariza. Imana iguterekere marayika ku muryango wawe udandariza. Kubera iki? Hari igihe uzoja kurangura 3-4 ku munsi. Kubera iki? Ibyo ufise bifite uburyohe. Hari marayika ahagaze impande y'akameza kawe udandaza kirengarenga. Hari marayika ahagaze ku botike ryawe. Hari marayika ahagaze ku byo umukora. Hari marayika asuka umugwiza, akaguma abwira ngo ingo botike yawe akayitera igikundiro, ututomati udandaza ikadutera tukayagayaga. Kubera iki? Nagize ubuhungiro buhoraho. Ndavuga ngo ni igihome kinkingira, nta mwanzi yontera. Reka dusome umurongo wa 3 twihuta n'umwanya. Umurongo wa 3 ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Haleluya! Uyu munsi Imana igukiza imitego y'umutezi. Uyu munsi reka mbabwire ikintu kimwe, nta joro na rimwe ryigira rirengana utagabwa ibitero ku buzima bwawe. Ariko iyo mitego yose Imana ikushingure ko ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iyo mitego yose Imana ibukurireho mu gishingo c'iyo mitego, ahubwo aho bateze. Kuko hari igihe batega bagatega mu muntu kugira ngo umuntu abe ari baza kuza kubera ikigeragezo. Uwo bateze wese aba ari baza kuza kubereye nk'isoko ry'ubutabazi. Haleluya! Icaga aho bari bagigeneye ngo bariho gica haze kuva yiciza. Kuko ari Imana ikoresha babi n'abeza. Kuko ari Imana ica inzira aho zitari. Kuko ari Imana itanga ubuzima aho butari. Kuko ari Imana yugurura ivyugaye. Uyu munsi Imana igugirire neza, Imana ikwiyumvireho, Imana iguhezagire, Imana igukorere igitangaza, Imana ikudodorere. Haleluya! Ndafashijwe birisha. Kuko ari izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Bavandimwe, abadayimoni batega mu buryo bwinshi. Baragutegera mu majambo, baragutegera n'ikirato wambaye bakagitegamo. Umunsi wa mbere nja ku musozi, twaduganye n'umuntu, agenda yambaye ikirato abarozi bamutegeyemo. Arabirota mu ijoro ariko ntiyabimenya. Yareka kubimenya, aca afata yambara ca kirato, arangije kucambara aca atekera n'ikindi. Urumva? Yambara ca kirato, arangije kwambara ca kirato aca atekera n'ikindi mw'ishakoshi. Tuca turaduga, dutangura gusenga, turasenga. Twari twaduze ari ishengero ryose, turasenga. Basi umuriro w'Imana urakoroka, ibirenge bitangura gufatwa, arabikura ibirato. Turasenga. Noneho amaguru atangura kuba pararize, aramugara aricara hasi. Amahirwe rero twagize, apotre nawe ngo ntiyari yagambiriye kuduga ku musozi uyu munsi. Mugana we
kiba aca barica afatira ko kuduga ku musozi. Turaduga ku musozi ya mu Cibitoke, turasenga no bya biratira bikura bishiraga mugabikura kuguru kwamaze kwitera kare, kwamaze kumugara, kwamaze kujamo paralize, kwahagaza aho nyene. Turasenga no aza kurabuka kuko byagiye kumutwara byose, aza kurabuka aragaruka n'ubwenge, mugabo ukuguru kuguma kwa mugaye kuri paralize. Barasenga ari kadogo je nabirabisha amaso ati musenge da barasenga noneho apotre aravuga ngo Imana yari yabinyeretse ca kirato wa wundi ahembutse akize n'amaguru asubiye kumera neza, aca avuga ngo iki kirato je nari narose, nari nabonye ko bakintegeyemo gusa ntavyo namenye, ntavyo nitayeho, navuye kubirenga kuko nyine ati ibisivyo. Cyangwa ati tora icyo kirato kitugunya turakimutorera bagitantari ati nikimenya amenye nari naje nzanye ibindi. Haleluya. So, iyo tuje gusenga muri nibature tukanwa icayi masengesho, muhira wakinyoye icumubiri kirarenga, ariko ugacuza hano ati nwe ica masengesho naco kava y'Imana, burinzi bw'Imana, bwiza bw'Imana, gitinyiro c'Imana. Hari amasengesho nkabe naya uza ukiyasenga vyonyene, Imana ikagushaka igitinyiro mu maso yawe, ikagushaka ubudahangarwa mu maso yawe, ikakwakiriza itara, ukarabwa neza, ukarabwa ryiza, ukiyumvirwa ko ukumva wirirwanye umunezero. Hakaza ikikubabaza nagize ubuhungiro uhoraho, hakaza ikigusitaza n'izo ngizo umutego w'umutezi, hakaza ikikuhangayika izo ngizi kiza gihonya, hakaza igutera ntacizongera ndi kumwe n'Uwiteka, ndi mu bwihisho bw'Uwiteka. Uyu munsi Imana igufuke mu mababa yayo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana ikunyegeze, igufuke, kurinde, ikunyegeze, iguhishe, iguproteje, utambukane nayo, ugendane nayo, uvugane nayo, urongogwe nayo, uyobogwe nayo, aba ari ikugenera kandi aba ari igukoresha. Ingwara yari yateguye kugwara itsindwe, igeragezwe Satani yari yapanze kuhura nayo itsindwe. Kubera iki? Wazindutse imbere y'Imana. Haleluya. Ndabifurije umunsi mubona igitangaza, kuko mwimitse ubuzima bwanyu ngo buze kurongorwa n'Imana, buze kuyoborwa n'ikiganza c'Uwiteka, ize kubayobora mu izina rya Yesu, ize kubayobora, ize kubarongora kuri buri kimwe cose, aba ari iza kubarongora kuri buri kimwe, kuri ahantu hose uza kuja. Umuntu wese aza kwama ati dukora iki, urongorwe n'Uwiteka mu izina rya Yesu, urongorwe na Mpwemu Yera. Imana wagirire neza, nagize ubuhungiro, uba mu bwigweko bwisumba vyose, azokwamagira mu gitutu c'ishora vyose. Ndabwira uhoraho ntu uri ubuhungiro bwanje, n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigiye, kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gikomeye.
tubasengere tubasabire umugisha uva ku Mana kugira ngo Imana ije kubana namwe. Uyu munsi ndagomba kubabera umunsi w'umugisha, umunsi w'umuhezagiro, umunsi wo kwakira ibyiza bivuye mu ijuru. Ibyo uza gukora uze kugira amahirwe menshi cyane. Sinzi kubikora byumva, uze kugira amahirwe menshi cyane. By'Imana yaguteguriye uze kubyakira, kuko hari igihe Imana idutegurira ibintu abadayimoni bakabisibira, abarozi bakabisibira, ikirere kikabisibira. Ndagomba ngo ibintu byose Imana yateguye ku buzima bwawe uyu munsi bize kuza kuri wewe. Uyu munsi mu kazi ukora uze kubona ikiganza cyiza cy'Imana. Nimba ucuruza uze kubona abakiriya utari bwigere ubona mu yindi minsi yose y'ubuzima bwawe. Uze kugira umugisha w'ubwoko bwose. Yesu yaravuze ngo nimwasenga muvuge ngo ubwami bwawe buze. Uyu munsi ubwami bw'Imana buze kuza. Uyu munsi ubwami bw'Imana buze kuguherekeza. Uyu munsi ubwami bw'Imana buze kugenda mu mikorere y'ibyiza gukora byose. Uze kubona ikiganza cy'Imana muri business zawe, mu bana bawe, mu rugo rwawe. Imitego yose Satani yari yateze ku buzima bwawe irateguwe mu izina rya Yesu Kristo. Imitego Satani yari yateguye ku buzima bwawe ipfuye ubusa, nta n'umuza kugufata mu izina rya Yesu. Amen. Sinzi ko mwinga muracasinziriye. Mwegere imbere muhagarare hano dusenge. Mwese muhagarare hano dusenge. Imana ugira ibintu usaba Imana. Papa, iyi ndwi izobera indwi y'intahe, izobera indwi yo kuvuga Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyi ndwi ni wakira intahe ivuye ku Mana. Iyi ndwi ni wakira intahe ivuye ku Mana. Iyi ndwi ni wakira igitangaza kivuye mu ijuru. Imana ni gutangaze, Imana ni kunezereze. Ndagomba ngo ku munsi w'ejo uzoshima Imana. Ku munsi w'ejo uzoze hano hari icyo Imana yagukoreye. Uzoze hano Imana yaguhaye amafaranga. Uzoze hano Imana yaguhaye abantu. Uzoze hano hari telefone nziza wakiriye. Mu gitondo cy'ejo umunsi ugira kabiri uzoze uvuga gukomera kw'Imana. Imigozi yose yari yarabashe ubuzima bwawe yacikaguritse. Nimba ari mu kazi, niba ari ku ishuri, nimba ari mu rudandazwa, ikintu cyose ukora Imana ize kukugururira mu izina rya Yesu Kristo. Imana yamwije gukora igitangaza. Mana mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ndabasengeye, ndabahezagiye, ndabasabiye umugisha. Ndasengera abari ko badukurikirana bari hirya no hino, bari mu makaritsiye, bari mu bihugu bitandukanye, bari ko barakurikirana aya masengesho. Ndavuze ngo bagirire neza, ndavuze ngo bagirire neza. Niba bagwaye bakire, aho umuntu agwaye hakire. Niba afise imisonga ikire, niba afise uburibwe bukire. Ndasengera abana bawe bari hano bazindutse, ibibazo byabo bikemure, ibibazo byabo bikemure, intambara zabo zikemure, amageragezwa yabo yakemure. Senga, duzije usenge. Senga, hamagara Yesu, hamagara Yesu. Renza ijwi aho, renza ijwi ngaho. Senga, uduze ijwi ryawe ryumvikana. Usenga uhamagara Imana. Pomora, kubita ibiri imbere yawe. Menagura, shwanyaguza ibiyo Satani yoza imbere yawe. Kubita iyo mitego yose yoza imbere yawe. Oya, amajwi narengaho. Vuga n'akanwa kawe. Tamuri Imana. Iryo sengesho ry'intambara. Kubita, pomora, kubita amabustakros Satani yoza imbere yawe. Pomora, menagura, shwanyaguza mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Oya, muravuga, vuga, turira,
pomora, menagura, zambura, duzijwi. Ariko abantu bameze gute? Ntabwo uri kurasenga uracecetse. Senga cyane n'ijwi ryawe. Uko si gusanzwe vuga n'akanwa kawe wature umenagure. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'ubushobozi, Mana y'imbaraga, abaye ndasenga abantu bawe, senze mu izina rya Yesu. Oya ni murasenga se ndiko ndabumva. Sindabumva babise nta n'ijwi ry'umuntu umwe. Semerera uvuge n'akanwa kawe k'abantu beze. Vuga n'akanwa kawe reka kuvugira mu mutima. Semerera vuga ikibazo cyawe, vuga ingorane yawe, atura n'akanwa kawe. Semerera uvuge reka kuvugira mu mutima. Vuga ikibazo cyawe, vuga cheka. Reka kuvugira mu mutima, vuga n'akanwa kawe. Semerera, atura ikintu ukeneye, atura, pomora, kubita, mena, pomora n'ijwi ryawe ikintu utavuze. Reka mumeze gute mw'abantu, mumeze gute? Fo twabigishije gusenga, muzosenga, musenga munegenge gutyo. Ayo sama sengesho y'abantu bafise ibibazo. Aba papa basore umeze gute? Vuga n'akanwa kanyu kubita. Gira ibintu kubita mu y'intango, gira ibintu menagura mu y'intango, gira ibintu urandura wiyamamura. Byikureko ko mumeze gute mw'abantu mwe? Senga amasengesho y'intambara, senga amasengesho y'urugamba. Ataka satani, ataka abadayimoni, ataka abarozi bakwizingiriye ko. Biyambure bikungumure, senga renzishwaho. Senga hamagara Imana, senga hamagara Yesu. Ndumva umuriro uri kuraza, ndumva imbaraga ziriko ziraza, ndumva ubushobozi buriko burakora ku bantu, ndumva abantu bariko barakira, ndumva abantu bariko baratabagwa. Byari itambise mu bikorwa byawe. Mana irikabikuraho. Hari abantu bari barakuzibiye, hari abantu bari barahagaze mu rucuruzwa rwawe. Imana irikabakuraho, juriko ryabakuraho. Senga. Hari abantu baguteye imyanda, hari abantu baguteye imikoshi, hari abantu bagukoze mu biganza byaba birononekara. Ndasenga senga mw'abantu mwe, senga mw'abakobwa mwe, senga mw'abadamu mwe, senga mw'abana b'Imana. Senga hamagara Imana, senga hamagara Yesu, senga hamagara ubushobozi, senga hamagara umuriro. Senga kubita akazu k'abadayimoni, kubita akazu k'abarozi. Alaminia, izina rya Yesu Kristo, izina ry'ubushobozi, izina ry'imbaraga, ndasenga mu izina rya Yesu, ndasenga mpamagara umuriro, ndasenga mpamagara umuriro, ndasenga mpamagara imbaraga, ndasenga mpamagara umuriro, ndasenga mpamagara imbaraga, ndasenga mpamagara umuriro, ndasenga mpamagara imbaraga, ndasenga mpamagara umuriro, izina rya Yesu Kristo. Byawe n'ibicemo, byawe n'ibibohoke. Abakwitambitse imbere ntibakubise, abakuziritse ntibakubise. Akira umugisha, akira kugirirwa neza. Kigitondo Imana irakubohoye, kigitondo Imana ikoze bikomeye, kigitondo Imana ikoze bidasanzwe, kigitondo Imana irekuye umuriro, kigitondo Imana iravutaguye imigozi.
senga numva hari ibintu Imana ibaha, numva hari ibintu Imana ibaha, numva hari ibintu Imana ikoze, numva hari ibintu Imana ikoze. Imigozi irikiracikagurika, imigozi bakuzirikishije irikiracikagurika, imigozi bakuzirikishije irikiracikagurika, imigozi bakuzirikishije kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dasenze na bomoye, dasenze na menagwe, dasenze na shwanyagwe, dasenze na menagwe, dasenze na randwe, dasenze na teje agaciro, dasenze na kubise. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubasha, mu izina ry'imbaraga, mu izina ry'ubasha. Izina rya Yesu. Muhagarara, muhagarara. Bandanya gusenga, guhagarara n'ibisigura koreka gusenga. Wewe ugirirwa amahirwe yo gutangura amasengesho ya mbere, niba ture ya mbere uyakore mu buzayifu, uyakore mu ntege nke. Ndabasengera umuntu wese yegere hano ndamukorako wonse biza gusenga asubira mu kibanza. Izina rya Yesu Kristo ndamuhezagiye, ndamusabiye umugisha, ndamusabiye amavuta, ndamusabiye imbaraga, ndamusabiye gutsinda, ndamusabiye kunesha, ndamusabiye ubushobozi, ndamusabiye imbaraga, ndamusabiye ubushobozi bwo gutsinda abarozi, bwo gutsinda abanyamareba, bwo gutsinda abakonikoni. Mana mu izina rya Yesu ndavuze ngo bagirire neza, ndavuze ngo ukuboko kwawe, ndavuze ngo imbaraga zawe zimanuke mu izina rya Yesu Kristo. Mana bagirire neza, ubushobozi bw'Imana bumanuke, imbaraga z'Imana zimanuke. Akira izina rya Yesu, akira favor, akira imbaraga, akira amavuta, akira uburinzi bw'ijuru, akira uburinzi bw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira uburinzi bw'ijuru, akira uburinzi bw'ijuru, akira kugirirwa neza, akira kugendererwa n'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Izina rya Yesu Kristo ndaguhezagiye, ndagusaba umugisha mu bikorwa byawe bize kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubohoje mu izina rya Yesu Kristo, bohoje ubuzima bwawe, bohoje urugo rwawe, bohoje abana bawe. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Imana ikugururire, Imana igucire inzira. Ndakubohoje mu izina rya Yesu. Akira umugisha uvuye ku Mana, akira ibyiza bivuye ku Mana, akira ubutabazi buvuye ku Mana, akira umuhezagiro uvuye ku Mana. Mu izina rya Yesu Kristo, akira kugirirwa neza, akira ubutabazi buvuye ku Mana, akira uburinzi buvuye ku Mana, akira uburinzi buvuye mu ijuru. Mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu Kristo ninaamuru nguvu za kuzimu, ndabohoje uyu muvyeyi, ndabohoje uyu mumama, ndamubohoje mu izina rya Yesu, ndamubohoje mu izina rya Yesu. Ndaciye imigozi muziritse, 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 ndaciye imigozi muziritse mu izina rya Yesu Kristo. Dirukanye imikorere yose y'abadayimoni, dirukanye imikorere yose y'abarozi, dirukanye imikorere yose y'umugwanizi, dirukanye imikorere yose y'ikuzimu. Ndasangamuye ngamenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Turira bomora, turira shwanyaguza, turira menagura, turira bohora mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kigiti c'ingogo bamushizeko, kigiti c'ingogo bamwambitse, kigiti c'ingogo bamuteretseko, ndavuze ngo kimuveko. Uru rusyo bamuteretseko, ndavuze ngo rumuveko mu izina rya Yesu. Amajwi y'abarozi, amajwi y'abadayimoni amuveko mu izina rya Yesu Kristo. Namuru nguvu za shetani, namuru nguvu za kuzimu, namuru nguvu za urozi, ndategetse mu izina rya Yesu. Dirukanye imipango yose y'ikuzimu, dirukanye imipango yose y'ikuzimu, dirukanye imipango yose y'abantu, dirukanye imipango yose y'umwasi. Dekompaya bashaya katika jina la Yesu.
wa mbere ibintu bigiye gukinguka. Imana ivuganye nawe urwana intambara yindi yose uzoyisozere utonda ngaha ugire haleluya. Hari ibintu Imana yuguruye kuri wewe, hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ikoze mu bana bawe, hari ibintu Imana ikoze mu kazi kawe, hari inzitizi zari zaraje mu buzima bwawe. Haleluya. Imana irambwiye umukobwa wa Yesu, wewe Imana irambariye ngo hari ibintu byari byarazibiye umugisha wawe mu kazi ukora, Imana igukuriyeho mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu Imana ikuyeho mu kazi kawe, Imana igiye kukugururira ku rundi rwego, ugiye gutangara n'abantu bagatangara, bizinesi zawe zigiye gucamo birenze uko byari bimeze. Imana yo mwijuru yabugururiye. Imana irambariye ngo ndabahezagire, Imana irambariye ngo ndabature ku mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ibitangaza birabaye ku buzima bwanyu. Ibyo mwariko murakora bigiye kuba byiza gusumba, ibyo mwakora bigiye kuba byiza gusumba. Abana banyu bagiye kuba abana b'umugisha, famiye zanyu zigiye kuba famiye z'umugisha. Nimwakire uyo mugisha uvuye ku Mana, nimwakire iyo favor ivuye ku Mana, nimwakire ku gutoneshwa teleboshe kosi yaminia. Imana irambariye ngo igiye kubatonesha nk'uko yatonesheje Esiteri, igiye kubatonesha muri iyi ndwi, igiye kubatonesha muri uku kwezi. Imana igiye guhinduranya Imana igiye guhinduranya ibintu, Imana igiye guhinduranya amateka yanyu, Imana igiye guhinduranya ubuzima bwanyu. Abari barabapfuye ko bagiye kubazako, abari barabataye bagiye kubazako. Hari abantu bizinesi zabo zako ziragenda nabi. Teleboshe kosi imitayamando. Tumva ijuru ryabamanukiye, tumva ijuru ryabururukiye, tumva ijuru ryabururukiye. Hari umuntu ariko aradukurikirana ari kuri YouTube. Imana yo mwijuru igendereye nawe. Haleluya. Nimwakire uyo mugisha mwizina. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagushimiye kukoze ibikomeye. Iyi ntambwe ibaye intambwe ikomeye. Imana ishizeho intango sha, Imana ishizeho urufatiro rusha. Imfatiro z'abadayimoni zirasenywe, Imana ishizeho ifatiro shasha z'abamarayika. Ubuzima bwawe bugiye kurindwa n'Imana mu izina rya Yesu. Amashyi menshi ku Mwami wacu Yesu. Imana ibahezagire. Twihuse mu minota ibiri dukorere Imana, hanyuma ibyo wakora bize kugenda neza, ibyo uza gukora bize gucamo. Imana ize kukuzanira abakiriya mu kazi kawe, Imana ize kukuzanira abantu b'umugisha mu buzima bwawe. Ahantu hose uza guca uze kurindwa n'Imana. Imana ibahezagire. N'ejo mu gitondo turabandanije sana umuntu, ubwira umuntu ataje umubwire ngo wahombye cyane, twakira ibintu bihambaye, twakira ibintu bikomeye.